gusakuza biratuma umuntu adatera imbere. Ni ikintu cyo kwevita cyane ku bavyeyi bihaniza abana babo kizira, umuntu nabaho ubuzima bwiwe kugira ngo ahimbare Imana, ahimbare atere imbere. Kugira utere imbere nuko ubuzima bwiwe uba responsable yabwo. Ibibazo ufise ukavyataka, utavuga ngo kubera umubanyi yagize iki ukora rya oya, ataka ivyo bibazo vyiwawe. Abantu basakuza bafata ibibazo vyose vyabo bakabishira umva ishari ntirivaho. Ishari n'inzigo n'iki vyose biva gusakuza kukubaho ubuzima bw'abandi bantu, kukuza buraba ivyo bintu vyose biva ngaho. Rero abavyeyi ubona ko Abarundi mugoye, abavyeyi basakuza kwanza aho bikunda babihebe, hanyuma abumva nyene biri mu bagize bitokora reka kuza muravuga ubuzima bw'ababanyi banyu abana banyu bumva muzamaranaza ibintu bitabaraba, ukananirwa gutunga abana, ukananirwa kubavomera, kubigisha, kubayagisha, kubacira imigani ngo bace ubwenge bamenye kubunga ubucuti ngo bakundane, mugu ukaza kubigisha ukuntu bokwanga ababanyi n'ukuntu bobanariza. Umwana agakura ukumva ngo ryari umwana ngo yasivye korotire yagiye kwiba televiziyo y'umubanyi, kumbe nawe wakuze umwigisha umubwira ko ababanyi baguze televiziyo nshasha. Baguze iki? Mubeho ubuzima bwanyu. Hanyuma abantu bashaka kubaho neza bose batabaho co kimwe, canke bakabaho nabi bose kandi batabaho co kimwe. Ni kuvuga ubuzima bwanyu ntibugira insiguro kubera muruta abandi canke mungana n'abandi, canke mwambaye co kimwe amega abadamu. Umuntu akisukisha ugaca umerereza nanje usuke ibintu utabirya kwanza bizimvye. Umuntu agasoresha igitenge ngo umugabo wawe ntashobora kuryama, ngo ibintu nabonye ngo nta mugabo mfise, ngo nta mugabo mfise, wabandi bagore ukuntu bambaye ubonye amakotari z'uko meze, ukabona umugabo wazanye agasashe ngo uje kugwanya ngo nasumira nawe yagusigiye amahera ngo bugire ngo nkanaka ngo nawe ngo wazamusa kurya. Cya kuza murakompara imiryango yanyu n'imiryango y'abandi, ivyo muronka ivyo abandi baronka. Ikiganiro icanzo c'iterambere tumaze imisi myinshi tutari kumwe, mugabo kandi ibiganiro mwahora mubibona ni Karitasi Nduwimana kuri mikro nagarutse. Mwari muzi ko kuvukira mu muryango w'abanyarusaku bituma udatera imbere? Ibi n'ibindi turaza kubishikirizwa n'umutumire wacu, ariko kandi hano ni muri BMBC Broadcasting, ni muri studio za televiziyo yacu, televiziyo yanyu. Tubaha ikaze rero muze gukurikirana ikiganiro kuva ku ntango gushika gihere, ariko kandi duha akanya umutumire nawe nyene abaramutse. Okay, je wandondoye wavuze we ndiwe ni David Ntamakuriro, nyoboye BMBC Group. Hanyuma mwakoze kuntumira muri studio za BMBC Broadcasting kugira ngo bandanye nsangiza abarundi batumviriza runo rurimi dukoresha amatrick imitwe yotuma batera imbere, ibintu bo kwirinda kugira ngo batere imbere. Murakoze. Uyu musi rero dufise theme nkuko musanzwe muri abatumire bacu, ariko kandi uyu musi mudufashe duhanurane, muduhanure, tubwirane nkuko dusanzwe tubwirana. Duhora dutumira abatumire benshi abatandukanye tukavugana ku mateme aya nariya, ariko kandi uno musi nimwe mwaje kugira ngo mutubwire kuri no teme y'uno musi. Eske ni gute urusaku rushobora gutuma mu muryango umuntu adatera imbere? Urusaku rwo muri famille, dufate muri cadre ya famille, gute umuntu adashobora gutera imbere? Okay, ubwa mbere numva iterambere ni mu mutwe. Ega jewe nguma ndabitaho ndababwira ko nyene. Urumva abarundi ngaha benshi babwiye iterambere nta mutahe, narabuze uwo mfasha, naragize nte. Mbere n'abantu bajeje ibintu bihambaye mu gihugu usanga biyumvira bamwe leta ashinze amabanga n'abandi, uravye ukuntu nk'abantu baryoherwa iyo babonye imfashanyo. Benshi bariyumvira ko umuntu atera imbere ari ibintu nakamufasha, ari financement muha, ari imfashanyo muha, kuburyo bankakora n'ivyo bashoboye kugira barinde umuntu azoza kubafasha gutera imbere. Turi kumwe? Kubera ko yabwira abantu ntibazi ko iterambere ari mu mutwe. None uwo mutwe utuma umuntu atera imbere awukura he? Awukura ku bavyeyi. Umutwe utuma umuntu atera imbere awukura mu muryango, muri famille yakuriyemwo, igice gitoyi mw'ishure. Turi kumwe?
eh, ukuntu yaremwe, hanyuma ni kuvuga la capacité Imana yamuhaye vukana. Nico gituma tubwira abantu duti ivy'iterambere, nico gituma abantu ntibemere gutera imbere mu buryo butandukanye, kuko abantu ntibarema mu bushobozi bungana. Na birya nigisha ngaha, hariho abantu bumva bibarengeye, kuburyo bavuga bati nimba gutera imbere bisaba birya bitagata yigisha, jewe iryo terambere ndarihevye. Rero n'iterambere mu ry'umuntu, naho wovugira mu muryango n'ivyo umeze neza, ryoshobora kutagera ahantu rishika kubera ko wowe nyene kurirondera ukuntu uremwe mu mitsi yawe no mu manere no mu biki no muri cerveau, hatafise inguvu zo kuzotera imbere vyari turi kumwe. Ariko uko vyogenda kose, uvukiye mu muryango w'abantu basakuza, kugira uze utere imbere, mu muryango w'abantu bashingwa n'ibitabaraba, muri irya miryango papa na mama bashobora kuja ahantu bakanariza ababanyi bayo imiduga baguze, bakavuga ivyibagora, harya usanga akabana urya mugore gahime nawe ngo yaguze impuzu, ngo ntaragende ngo abagore ngo birya, urya ngo abana biwe ngo birirwa ngo barasambana, ngo abana biwe ngo nibirara gusa abantu nkategera uruguru bazabumva ngo bagomba barya inyama. Twebwe tuvuka ruguru, urabona ko ata mpangu twaba dufise. Je simvuka muri quartier kamwe mwebwe, je mvuka ahantu mu gacimbiri, umuntu aryamira muhira nta protire aba afite nta n'ibindi, ugatumba. Ni kuvuga rero uvukiye muri urya muryango bavuga emwe namwe izo nyama murazirya, nyama mutazopfa, emwe nawe muragura impuzu, ugasanga ukavyagwa na nyoko wawe. Hene urya abonye umugore w'umubanyi yamba igitenge gishasha aca avyimba, hene urya abonye ukavyagwa na nyoko wawe abonye umugore w'umubanyi bamuguriye imodoka aca avyimba, agatangura kuryagagura so wawe, kandi batanganya uburyo canke naho badakora ibintu bimwe. Turi kumwe? Urakoze kare. Umuntu yipima ku bantu, ntabipime ko gukora mugabo akazaraba, canke ntanamenye yuko naho mwokora cane mwese mutaronka co kimwe. Urumva? Ugasanga mu muryango bavuga gusa ubuzima bw'abanaka, muvuga ubuzima bw'abahonkere banyu, muvuga ubuzima nyokwanyu, bw'abaso wanyu, nivyo gusa abanyu bubatse inzu nziza iki. Umwana akubonye umubanyi yubatse inzu nziza, agaca abona ubuze amahoro, harya ubumwishe. umva kirya kiri muri wewe nawe nyene kirashobora kumara. Erega nta bundi buhinga Imana yaremye gutuma abantu batera imbere, barabira ko bakikije bakuze. Umwana akubonye wewe uri umuvyeyi wiwe, akabona umubanyi aguze imodoka, akabona ubuze amahoro, akumva utangwe kwidoga ngo arayishima ko iryo shari, urwo rusaku, ngo mbega ngo wumvise, mbega ngo wa muntu ngo yarahomvye. Abana bakumva se na nyina baguma bavugana hene ivyo bintu, uba uriko uratiwa, uba uriko uregora uja abana biwe bavyaye. Kubera iki ivyo bintu ari bibi? Urumva? Ubona abasokuru bavuze bati abarundi basiba kurima ntibasiba kuvuga. Je nka jewe ndubatse mfise abana kandi bakwiye igitigi, hagira na nyina, hagiye twari dufise n'abashitsi. Ndi sûr que ata mwana wanje arigera mbona, kuko jojo nta nivyo nkora, nta mwanya mfise, ndiko ndanariza n'umugore wanje canke n'abashitsi ukundi abandi bantu babayeho, ivyo baturiye, uko bishima, ko bibabura, yuko akazi kabananiye, ko oya. Abana bacu barazi ko mu muryango iwacu havugirwa ivyatwe nabo, ivy'ukuntu bazoja kw'ishure, ukuntu tubahana, ukuntu tubakinisha, ukuntu tubaha amaporogaramu y'ivyo bakora, tubarungika kw'ishure. Barazi ko muhira si ahantu ho kwigira ukundi indi miryango ibayeho. Rero uwo mwana acakura nawe aca aronka umwanya wo kwitaho iki umuryango wiwe. Ni nkaho abana bavukira mu miryango y'abantu basakuza, base na ba nyina batiyemera, badafise ubuzima bw'iwabo, babaho ubuzima bw'abandi bantu, bahera bakiri abana batabaho, biyumvira gusa ibintu vy'ababanyi babo. Abana bigana, ugasanga umwana kw'ishure abonye mugenzi bamuguriye agasakoshi gashasha, aja ararya umutima abavyeyi canke abandi bana, morale, sivyo? Nanje ndashaka karya mama, abandi bana babahaye ibi, nanje shaka. Ego baramwishe ko ubuzima bw'umuntu bushingiye kuza ari kompara n'abandi bantu ukuntu babayeho. Turi kumwe?
ariko nka twebwe tutabibigisha ivyo bintu, niyo umwana akubwiye ati papa nabonye umwana afise agasakoshi nanje munze mukangurire, umubwiye ati kameze gute? Mwana wanje mugabo ntidufise amahera yo kukagura, uzoca wihangana uzogura kandi canke uze urakoresha kanje kiwawe. Ugaca umubwira ati erega abantu ntibikunda ko bagira bose utuntu dusa. Umwana aca akura azi ati kumbe ndashaka kuzonezerwa n'igihe ntazoba mfise ivyo nakafise. mugabo Uravyumva? ntabaciriyemo Mm. aho rero umwana ashobora kubivuga uko mu gihe mwebwe abavyeyi atabumva muriko murasakuza vya bintu. Mwakuze, Mm, umwana yakuze yumva ko ubuzima mugura impuzu ari uko umubanyi ayiguze. mm, Je mumbabarire ndazi abagore ahantu nagiye ndaba aha muri quartier tuba nahomba ubu. mm. Baravuga abagore abonye umubanyi aguze impuzu nziza, umugabo atayimuguriye badashobora kugira. Ivyo rero abana babimenye, Eh, ni ukuvuga nabo bazoba abagore n'abagabo baza bararaba ico ababanyi bakoze kugira nabo bagikore. mm, Mugabo twavuze ku vyo gutera imbere rero, mm, kubera ko ivyo bintu bituma umuntu adatera imbere. Urumva abantu batabaho ubuzima bwabo, abantu b'imitima mibi biyumvira ibintu vy'ababanyi babo, abo bantu urumva ntibifitiye ko confiance. Ibintu umutima wabo ubabwira ntibigera babiha agaciro kenshi, ntibakora projet biyumviriye, mhm. baraba projet umubanyi yakoze. Ego kugira ngo bakopye. Nka mu Burundi bavuga ko abantu benshi basakuza Mm, canke bifitiye confiance, uravye ukuntu umuntu azanye akantu bose baca bagakora, bisigura nico gituma tudatera imbere. Nta ma projet inova menshi aza kuko abantu basakuza, abantu bikompara cane n'abandi bantu, ni bake bafata umwanya wo kwiyumvira ivyabo babikore. Abo bantu rero bava ngaho, umuntu yambara impuzu kubera abanyi bayo bayambaye. Urumva muyambaye muri babiri ntishobora kugira agaciro, turi kumwe? ego. Mm. Ukora projet kubera abanyi bazikoze. Ni nka babandi babona ibotike umubanyi yugura ibotike abakiriya bariko baza ari benshi ati rero nanje ndashobora gushira akabotike harya pembeni kugira ngo nanje barya Nuko abakiriya bijya biva mu muryango, aha mu gihugu dukuriramwo kibitwigisha uko. naco nyene ni ugusakuza. Abantu bafata ko ivyo umuntu adakwiye kwanaka atobitimbirako canke urumva Ugasanga ntivyari no mu mugambi wiwe wo gushinga ako kabotike. ntivyari no mu mugambi agashaka akabutike. Hoho ushinze akabutike canke ukagira umurima, ababanyi bakabona ko nk'amahera uguze imoto, uguze ikinga, uguze imodoka, hoho bose baca bagira vya bindi nyene. Ati ni diri. Icatomoye Yego. nico gituma abantu basakuza batifitiye confiance, bakuriye mu miryango y'abantu batabahuze mugabo baguma banariza ubuzima bw'ababanyi babo, ntibatera imbere kuko ntibemera kubaho ngo biyumvire ivyo bakora. Turumvikana? Hanyuma urumva ico kintu gituma umutima nturinda kuko ucaho abandi baciye, sivyo? Uba umeze nk'ibihugu, urabona hari ibihugu bitera iya mbere bikubaka amayizine y'ibi n'ibindi biza biraraba biti abandi baciye he? Ntubona ko twigera dushika kubera twase kwicara ngo twiyumvire ibintu twokwikorera vy'iwacu bituma duba abantu bateye imbere. Kirumvikana? N'igihugu kirashaka kuba igihugu gisakuza. Uravye nk'iyi Afrika bafata bakanuma umuntu akamubwira umushikiranganji canke bakabwira umudegiteri umushefu w'ikintu gikomeye canke akamubwira umushefu w'ibanke, aho kwicara ngo arabe ukuntu yogutura imitego. Ubwo nyene akazi ka mbere n'imisiyo yo kuzoza gusakuza ukundi mu bindi bihugu babigenza. None ntubona ko iterambere ryatwangiye kubera iki? Mugabo umenga ico co kuja muri misi umenga ni kuja kurahura ubwenge. Oya mu mashure baravyiga ukuntu umuntu yiyumvira ibintu vyiza. Mu mashure baratwigisha bati kugira wiyumvire ama projet ugenza uko, uraba aho uri mu gihugu ubamwo, ibikenewe, hanyuma ugaca ukoresha siyanse uba warize na tekinoloji n'abahinga ukabegeranya mu gihugu iwanyu bivyara inyungu. Si ukuza kuraba mu bihugu vyo mu bugaragwa, n'ibihugu vyo ku mabahari, n'ibihugu vyagutse ukuntu bibaho. Ukoresha ubwenge wize kugira ngo ureme gishasha kizana inyungu. Urabona rero ukuntu gusakuza kutigira confiance aho biva mu miryango ngaha mu gihugu, abantu bataja mu laboratoire ngo bige ubuzima bwabo bose baguma babaho baraba abanyi babo ukuntu bambaye, ugira entreprise uravye ukuntu abandi bagize, uravye ugura impuzu, uravye ukuntu abandi baziguze, ugura imodoka, ugashobora no kwiba kubera uva mu muryango bakwiye ko ico naka afise utegerezwa kukigira. Umva rero ico ivuga ivyaha rero bivamwo. Navuze ko udashobora gutera imbere. Uratera imbere urumva nakwezi igituma bihambaye, udurasha aho abandi baciye kubera barabirako, ibyo vyose vyo gutirisha mu mashure kenshi bihera mu muryango. Abantu bakuriye mu muryango w'abantu baza barasakuza, baza baraba ivyo abandi bariye, baza baraba ivyo abandi bambaye, nawe uca uguma
naho uba wavyize mw'ishure uvuga ngo burya bwenge rero aca bwagura. mpaka ndawe gishara akayakoze. Eh, Hanyuma rero kamvuge rero ibindi vyaha rero biva muri uko gusakuza. ibindi vyaha biva umuntu agira kubera kuriye umuryango w'abantu basakuza batitwararika bitwararika ubuzima bw'abandi babanyi babo kuco twabigana. Mhm. Abarozi bava mu bantu basakuza. Good. Urumva umurozi hari abantu akica muriya akamworoga ngo apfe. Mhm. Wako yogira ibi ngo no hasi dagahwe. Mm. Ngo arabindusha. Urumva abantu bareze bigisha bati uze mwana uze ukore hanyuma ivyo rose bifungure neza utekanye uze duriganye n'abandi bantu. Mm. Abantu ntibashaka ko barozi kandi atemera kwiyumvira ubuzima bw'abandi atemera guhaza kuraza ishinga n'ubuzima butamuraba. Mu bisanzwe nta n'umwanya wo gukurikirana ubwiwe aba afise. Nta mwanya wo kurekana ubwiwe abafise. Mm. Na mariage yiwe ntayubaka kuko atarakompana n'iz'abandi n'abana be ntabarera Aguma yiruka ku buzima bw'abandi Bw'abandi. atuka kubwiwe. tuti nivi ugasanga umuntu muri quartier arazi imiduga yose abantu batunze n'imanza bafise n'ingwara bagwaye N'amahera bigugwa, kirya gitenge yambaye kigugwa ya. ntagira na projet yo mu kwezi kuza uko nazoba Mm. kirumvikana Yego. kubera iki yakuye umuryango wamwica ngo kwitwarika ubuzima bw'abandi bantu bitamuraba. Hanyuma navuze ibyo kuroga rero Mhm. ubwicanyi abantu bica ababanyi babo bica biva ku busaku. Wewe nturi foro uguma wumva umenga nakarakuriye iki naveho ubayeho mu buzima bw'abandi bantu sivyo. Mm. Tuje mu busambanyi urumva naho nyene nk'ibi urumva kuraba ivy'abandi kuraba umugore w'abandi kuraba umugabo w'abandi sivyo. Mm. Sivyo naho biva ku bintu vyinshi mugabo quelque part uba uriko uradevelopa ubonye biza biva hehe kwiyumvira ibintu vy'abandi kenshi birakomera cane ku bantu bakora imiryango isakuza turi kumwe Mm. y'abantu basakuza. Hanyuma nka mu kazi ke dukora urumva abantu basakuza usanga bakora akazi nabi baguma babona ko yambuze iki yangize iki Hakwita ku kazi ahubwo wowe yita kwijambo. aguma araba gusa ukuntu handi babana bo muri kampani bamuvuga Yego. ariyo nka twebwe twakoreye umuryango badasakuza naho mvuga je ntacyo ngira Nta n'ibyo wumva. oya Utera ndavyumva wapi? nkabwa none abantu none siko bameze baguma basakuza Mm. hari igihe bambuze nabi mugabo nkabwa none ubuzima siko nyene bumeze on continue est-ce que on veut vivre ubuzima bw'abandi bantu no umuntu abeho ubuzima rero gusakuza biratuma umuntu adatera imbere. Ni ikintu cyo kwevita cyane ku bavyeyi bihaniza abana babo kizira umuntu nabaho ubuzima bwiwe kugira ngo ahimbare Imana ahimbare atere imbere kugira utere imbere nuko ubuzima bwiwe uba responsable yabwo. Mm. Ibibazo ufise ukavyataka Mm. utavuga ngo kubera umubanyi uyagize iki kubera irya oya ataka ibibazo vyiwawe. Abantu basakuza bafata ibibazo vyose vyabo bakabishira yumva ishari ntirivaho Mm. ishari n'inzigo n'iki byose biva gusakuza kukubaho ubuzima bw'abandi bantu kuko uraburaba ivyo bintu byose biva ngaho. Rero abavyeyi ubona ko Abarundi mugoye abavyeyi basakuza kwanza aho bikunda babihebe hanyuma abumva nyene biri mu bagize bitokora reka kuza muravuga ubuzima bw'ababanyi banyu abana banyu bumva Mm. muzamaranaza ibintu bitabaraba ukananirwa gutunga abana ukananirwa kubavomera kubigisha kubayagisha kubacira imigani ngo bace ubwenge bamenye kubunga ubucuti ngo bakundane mugu ukaza kubigisha ukuntu bokwanga ababanyi n'ukuntu bobanariza umwana agakura ukumva ngo ryari umwana ngo yasivye korotire ngo yagiye kwiba televiziyo y'umubanyi kumbe nawe wakuze umwigisha umubwira ko ababanyi baguze televiziyo nshasha baguze iki mubeho ubuzima bwayo. Hanyuma abantu bashaka kubaho neza bose batabaho co kimwe canke bakabaho nabi bose kandi batabaho co kimwe ni kuvuga ubuzima bwanyu ntibugira insiguro kubera muruta abandi canke mungana n'abandi canke mwambaye co kimwe amega abadamu umuntu akisukisha ugacumerereza nanje usuke Isuka ibiruta birya kwanza bizimvye. umuntu agasoresha igitenge ngo umugabo wawe ntashobora kuryama ngo ibintu nabonye ngo nta mugabo mfise ngo nta mugabo mfise ngo abandi bagore ukuntu bambaye ubonye amakoti ari uko meze ukabona umugabo wazanye agasashe ngo uje mugabo ngo nasumira nawe yagusigiye amahera ngo bugire ngo nkanaka ngo nawe ngo wazamusa kurya yakuza murakompara imiryango yanyu n'imiryango y'abandi.
ivyo muronka n'ivyo abandi baronka. Rero uvukiye mu muryango w'abavyeyi basakuza papa na mama, kubera utazokigirira confiance, kubera utazokigera uronka umwanya wo kwitwararika ubuzima bwawe ngo wiyumvire imigambi uyitunireko, kubera igihe cose uguma wiyumvira ivyo abandi barimwo, ugerageza kumenya ivyo abandi barimwo. Murazi abantu muri quartier usanga bazi amakuru y'abantu bose bahaba n'ivyo bakora n'ivyo bagize, kandi atavyo baha amaboko. Kubera ivyo navyo arivyo bituma umuntu atera imbere iyo akora cane, iyo yitondera ku bintu vyiwe, kubera bituma agira amahoro iyo ataza arikompara n'abandi. Iyo rero niwavukiye mu muryango w'abantu b'isako canke ukaba wawuvukiyemwo ukaba ukuze uriko uranyumviriza, senga Imana, senga Imana. Urafise ivyaha wavukanye abavyeyi bawe bakuraze bituma utazotera imbere. Rero udasenze Imana ngo ivyo bishetani bikuvemwo, ushobore kubaho ubuzima bwawe utikomeye n'ababanyi bawe na bene wanyu na basaza banyu, ntuzoshobora gutera imbere. Umuntu uzosaza n'amaproje wakopye kwa banaka, umubanyi wawe azokora, azorima amatomati nawe ucurima itomati utabizi, ayorora inka nawe worora inka utazi n'ivyo akeneye, azoja kwiga ishure nawe uje kwiga ishure, uzobona umuntu adandaje iki nawe udandaza ico utazi ico bisaba, upfe ugerageza ivyo abanyi bawe bariko barakora, ntuzogera imbere. Uzogira usumira umwana wawe utekane, kuko hanyuma uzogira ubuzima butaryoshe, kuko ugurukira uraba ivyo abandi barimo, sivyo? Nk'abantu bize n'abatize ivyo uza urabona mu gihugu biraguha amayide yaho wohera ukiyumvira ibintu vy'iwawe, utiriwe uraraba ivyo umuntu yambaye n'ivyo yiyumviriye n'ivyo yagize. Turi kumwe? Hanyuma isako kandi navuze nko ku niveau de direction d'administration, abashefu nabo nyene batiyemera, utwara urweguru aho kwiyumvira ngo wige kwera utarinda ushiza gusuma usako kubundi handi babitunganya, aho kuraba ibikenewe muri urwo rwego utwara kugira ngo urutware neza. Umva umuntu atiyemera, atifitiye confiance, asakuza abaho nkuko abandi babayeho, abwira ubuzima bubi budurumbanye buguma bumera nkuko. Katomoye ibijyanye byose tubigisha by'ukuntu umuntu yoyinobera, ukuntu umuntu yovyigira, nugira abantu bagire confiance, babeho ubuzima bwabo, bari kubaho la vie, ubuzima bw'abantu. Murakoze, mugire ibihe vyiza. Ibiganiro nk'ibi birahari ni byinshi, ariko kandi uno munsi murumvise ko ikintu c'insaku bene data, insaku abantu benshi barazifata ibisanzwe, ugasanga ko basakuza bari kumwe n'abana, bari kumwe n'imiryango, swati abo bareze iwabo harya ntimumenya ico abana bakira mu mitwe iwabo, bariko barabona musakuza ati tante uyu abayeho uku, ati wa mwana wa naka abayeho uku, harya abana bakapta ibintu abavyeyi mwebwe mubigisha muhira, hakuvuga ati ngane muze mukuru kumutegura ibintu, kumutegura amaproje, ariko mwebwe mubayeho gusa muraba ikintu naka yakoze nanje ndagikora. Eske wowe uzoronka umwanya ryari wo kwiteza imbere? Uzoronka umwanya ryari wo kwigisha abana? Uzoronka umwanya ryari wo kumenya ati umwana ko abuze ikirato ndakigure gute? Ni ngabanye kuri ibi kugira ngo mbikwe ututwinze, ariko uraba ko umubanyi yaguze ikirato gishasha ndaguze, yaguze impuzu nshasha y'umwana nanje ndaguze, yiga kuri iri shuri rikaze nanje reka nduzi iri shuri, nanje ndamurenge ndamushire kuri irya shuri. Bantu b'Imana, twavuga ntituvura, ariko kandi tuzokwama tubazanira ibiganiro vyinshi cane, ibiganiro biduhanura. Aha mushobora kwibaza ati n'amajambo canke ikiganiro bene data kirakomeye cane. Ikiganiro ni wacumbiriza kuva ku ntango gushika ku iherezo. Ikiganiro utari umuntu mvuge w'ingare, umuntu ategera amatwi, umuntu atumva, ntigishobora kuguhindura. Ariko kandi dushimire umuyobozi mukuru wa BMBC ukuntu twama tumutera akamo akatwitaba, turagushimiye. Murakoze Caritas. Nibaze ko n'ubutaha muzosubira mu kazi. Iyo ni yare ntawe ndi. Murakoze cyane, tubashimira ico kuko iyo cyane ko ibiganiro dushikiriza je ndonka ama feedback menshi, amaze imyaka 3 4 bankurikirana, ndabona umuntu aza akambwira ati je ndi mu millionnaire munini ndafise imodoka, nahereye cagihe bambwira ibi kubera kumva j'ai formé des entrepreneurs, j'ai formé abantu bari mu kazi bagashobora gukora neza akazi bakora. Rero ibiganiro mu bintu meho ndaryoherwa kubera bihindura ubuzima bw'abantu. Ntidutanga sagasumo,
nk'ibi nigisha abantu vy'ukuntu umuntu atera imbere urumva n'ibintu nabamwo ndabereka ubuzima bw'iwanje urumva si ibintu si bitabona bisomyemwo ni ubuzima bwa vrai bw'umuyobozi n'Imana iba yaraguhaye ingabirano yo gusangira ivyo ufise n'abandi rero kubera feedback nyinshi turonka z'abantu bagize imisi badukwigana bateye imbere bakora akazi neza amatebize bakoramwo mu vyabo no mu bindi igihe cose umuntu umiye zokwama murakoze cyane harya umuyobozi mwiza abera akarorero abandi ni ukuvuga abamaze kuguha feedback nuko babonye ko hari ico bokwamurako murakoze cyane reka rero tubasezere twari mu kiganiro icanzo c'iterambere tubahe ikaze mu bindi biganiro bizokurikira bye bye bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari 1000. umve tubahonje. BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane usangamwe amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere Diaspora City Tenga na Gahahe n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo kwije ibisabwa wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 50. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro amahinguriro amahotel amashure ibitaro n'izindi egere BMBC Group ifise aba engineer b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.